nk'ivyari vyarabaye mu Kayogoro bavuga ati bagiye kwishengero rimwe nko mu Rwanda nko muri Tanzania tuhavyumva ariko ntibavyemeje umuzungu bivuga ko yarahireye ngo bosiwe bizana. My dear brothers in the Church of the Pentecostal Burundi, bavukanyi banje mu ishengero rya Pentecote ryo mu Burundi, I greet you in the name of Jesus Christ. ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. I have a greeting for you that is important in this time. ndafise intasho kuri mwebwe, ubutumwa kuri mwebwe budasanzwe muri iki gihe, And I want to be very clear in two specific areas. kandi ndabatahuze neza canke ntomore neza mu buryo bubiri. Today there is a turbulence and a lot of discussion. muri iyi minsi turi mu bihe vy'impari nyinshi no mu gihe cy'igihuhusi, And people put accusation on me, kandi abantu bariko baranyagiriza mu buryo budasanzwe. and therefore I want to make some clarification. Nico gituma nifujije kugira ico ndabivuga kugira ngo ntange umuco ukwiye. Number one, Icambere, as the senior pastor of Philadelphia Church in Stockholm, jewe nk'umwungere wa mbere w'ishengero rya Philadelphia Stockholm, with the whole body of our pastors, turi kumwe n'abapastori bose bo mu ishengero ndongoye, we preach and teach twebwe igikorwa cacu ni ukwigisha no kuvuga ubutumwa, that God has created human as man as woman, kandi ivyo twigisha tuvuga yuko Imana yaremye umugabo n'umugore, and that they should live together in a marriage of a covenantal relationship, kandi yuko ari bo bonyene bubakana bakabana umubano w'abubakanye, for the whole life. kandi ivyo bikaba ubuzima bwabo bwose. That's how we preach, teach, and counsel people. Ivyo nivyo twigisha, ivyo nivyo kandi tuvuga, kandi tugahanura abantu mubwo buryo. None nyamuzungu umwe mu ishengero rya Pentecote y'Ibura yaravuyemwo bari bamukuye mu yindi ishengero ry'Ababatista, hanyuma rero avuyemo rero kugira ngo bavuga ko yoba ari muri abo mu buryo bw'ibanga. None rero ivyo nivyo vyatumye rero baca badukwabo bakadukoka n'ubundi bandi bantelefona ngo bakwege baze. Ndakwega ishengero ryo ripega jewe. Jag vill säga tack till Umvungere wa mbere w'Igitega na Umvungere wa kabiri Igitega och andra pastor Gitega. Murakoze cyane. Tack så mycket. Reka tuze turacishemo n'igisweda tuze turacika. Bavuze ngo taxomika bisigura ngo murakoze cyane. Merci beaucoup. Thank you very much. Asante sana. Taxomika. Tack för eran inbjudan att komma hit Turabashimiye cyane ngene mwadutumiye kugira ngo tuze kuba hano och att få uppleva eran gästfrihet. kandi tubone neza ngene mwakirana. Imorgon åker vi hem till Sverige. Ejo tuzosubira iwacu muri Sweden. 10 000 kilometer härifrån. Ejo tuzogira ibirometero ibihumbi 10. Varje morgon när jag vaknar Ariko igitondo cyose yo nikanguye och tittar i spegeln ngiraba mu kirori så får jag en chock. ndakanguka. Det står en gammal man där. Mu kirori nkabona umutama ari mu kirori. Livet går fort. Ubuzima buranyaruka. Men det är en glädje att få tjäna Jesus. Ariko turanezerwa igihe cyose turiko turakorera Yesu. Jesu nashimye. Jesu nashimye. Tacka Jesus. Amen. Idag vill jag berätta berättelsen om Jesus. Jesus. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu minsi iheze twaheruka kubabwira ku kibazo kiri mu ishengero rya Pentecote. Twarababwiye uko tumvikana kuri hagati y'abo barongozi barongoye ishengero rya Pentecote. Ariko kandi mwibuke yuko iki kibazo twagihereye mu ntango. Murazi ingene cyatanguye.
tugenda turabaha update, tugenda turabaha aho ibintu bigeze. Ukutumvikana gushingiye ku vy'amategeko canke impapuro zigenga ayo mashengero, twokwita personnalité civile, twarabivuze ko ubuheruka. Uno munsi ntavyo tugarukako. Uno munsi twagomba tuganire kuri ibi bikurikira. Ubwa mbere nikijanye n'ivyo twaheruka kubashikiriza. Twarabonye yuko hari akandi ka video kaciye gasohoka mu nyuma, byaboneka yuko koba kaje kuvuguruza ivyo twari twavuze. Turya insogo tukarya insoromano ariko tukagumana ukwera. My dear brothers in the Church of the Pentecostal Burundi. Ubwa kabiri turaza kuvugana ku kuntu abungere b'ishengero rya Pentecote batanguye gukurana. Turaza kurabira hamwe umuzo w'ivyo bintu, turabire hamwe ko vyo bari bishasha canke vyoba vyahoraho. Ubwa gatatu turaza kurabira hamwe inama abakozi b'Imana canke abarongozi bahamagawemwo muri presidence canke hariya muri ntare. Turarabira hamwe rero ico bacaravuye mw'iyo nama canke mw'izo nama. None ntimukeneye ukimenya. Voilà. Uno munsi sindabatevya nkubita mbangutse. Ariko rero imbere yuko nduga kwijambo, reka tubanze twishushe muri mwemu. Voilà. Umunsi numva umengo tworirimba abagabo kugira ngo dutangure ibi bikorwa. Anaje ndazi kuririmba naho ntagira bamvugiriza, ariko ndaririmba live nta ngorane. Nari nibutira ijambo ryo mu Migani igice ca 22 ku murongo wa 6 rivuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda saza atarayivamo. Natwe rero hari ukuntu twakuze wampaye inka, twakuze tuja hariya muri Sunday school canke y'abandi bita école de dimanche, twe twayitiye abana, bakatwigisha ijambo ry'Imana, bakatwigisha uturirimbo. Utwo turirimbo ntidushobora kutuvamwo. Voilà. Nukuvuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda saza atarayivamo. Umunsi rero nagomba mu nkundire turirimbe wampaye inka, tubahezagize kuko naje twarampezagiye, twaranyubatse. Ikintu campezagiye cose, ikintu canyubatse, sinzoreka namwe kukibahezagiza. Bishoboka. Uducuti twa Yesu Kristo, nitwihana ibyaha byose. Gutukana bene ukubesha nukugambarara birazira, yemwe biranuka, yemwe kuri twe. Aya majambo murayumvaga yemwe ingene akomeye. Reka tuce ku kabiri. Turutwa na duto cyane kandi dukunda Imana, turirimbe cyane kandi dushime cyane kuko turaba Yesu. Haleluya tumushime, kuwa mbere umwami Yesu yarajara komanga kurugi kumutima wanje, do yugururira shike dusangire. Ngo yaraje girante aradodora do yugururira yugururira dusangire kabisa. Jambo arahambaye wampaye inka. None hamwe umwami yoza akadodora, yosanga bimeze gute? Bo turaza kubigarukako, ariko uratse ko navyibaye. Reka mbanze ndabipfurize mwese Noel nziza. Yageze Noel nziza,
nimuze twese tuyiririmbe niyitwibutsa agakiza kacu noweri nziza ni Yesu yususu. Aho kunweri rero twaba twambaye neza tukaja gusenga, voila tuje gusenga bakaduha imikate penkupe, twadukate dusataguye, twari turyoshe gamana yacu. Sunday school ya kera yari iryoshe. Reka rero tuduge kwijambo ako karagaciye. Mu cigwa duheruka gukora twarabwiye ku matati ari mu ishengero rya Pentecote, turabwira ukuntu hariho umugambi ukugomba kurishira hamwe rikagira uburongozi bumwe, ubwo burongozi akaba ari bwo bukora byose. Uri nyuma yavyo n'uyu mupasiteri yitwa Nicolas Piensoho afatanije n'utwara sepebu kino gihe ariwe yitwa Nicola. Turabwiye duti uyu muswedwa Nicolas hari ikimenyesha makuru cyo mu Burayi, ikimenyesha makuru c'abakirisu cyitwa Christian Network Europe News. Twaraberetse ivyo ikimenyesha makuru canditse kuri uyu mugabo Piensoho Nicolas. Aho cavuze yuko mu nyigisho yamaze isaha n'iminota yariko aratanga kuvyerekeye ibyaha byakozwe muri Sodomu na Gomora. Araberetse ko bisunze inyigisho yatanze babonye yuko ashigikiye ivy'abahuzi bitsina babisangiye no gushira ishengero hamwe, ivyo bita ecumenisme. Arerekanye ukuntu ibi bintu kugira ngo bavyinjizemwe abantu bitangura gukogwa mu bwenge buhanitse kugira ngo abantu ntibashoke babitahura. Mwarabonye ukuntu batanguye kubivuga bukebuke muri Katolika, mwarabonye ukuntu vyaje bukebuke muri Anglikana. Aho vyari bisigaye hari muri Pentecote ntivyari bwinjireyo. Rero abo bakirisu bahariye mu burengero hariya mu Burayi bagira bati ibi bintu turabona yuko vyadushikiriye, ahubwo turabona yuko bigiye no gucanishamwo ishengero. Bwiye duteraba biri ngaha vyavuzwe isaha yose ari Nicolas ariko arabivuga. Duti inkomoko y'ivyo bamwanditseko iri muri iyi video. Tegira amahoro, murarondera umuntu azigiswedwa abasigurire neza ubu butumwa Nicolas yariko aratanga. Muzoheza mwumve yuko ivy'abo bakirisu bo mu Burayi bavuze babesha canke batabesha, menye ukuri kose. Duti rero ibi nivyo Piensoho canke Nicolas ariko asotera kwinjiza muri Pentecote yo mu Burundi mu mayeri abifashijwemwo na Nicola n'umugwi w'abungere bari kumwe. Mugabo bobo bashobora kuba neza ubungere batazi ivyo barimwo. Idiri yoyo iriho kandi twarabwiye yuko birimwo n'amafaranga menshi. Naco gituma twaciye ducishamwe bwa butumwa bw'umwungere wa mbere w'ikiremba aheruka gutaha ati ishengero rya Pentecote gishwe n'abarongozi baharanira bahamiye amaronko. Tumaze kubivuga niho haciye hasohoka kaka video rero kugira ngo berekane yuko Piensoho Nicolas abeshuje ico kinyoma. Ariko ndabibutse ko ibi yabivugiye mu gikorane cabereye mu Kayogoro, ukuvuga ngo haraheze umwaka abivuze. Abenshi rero biyumviye yuko Nicolas yaciyaza akabibeshuza. Oya, ivyo yabivuze kera haraciye umwaka. My dear brothers in the Church of the Pentecost of Burundi, bavukanyi banje mu ishengero rya Pentecote ryo mu Burundi, I greet you in the name of Jesus Christ. ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. I have a greeting for you that is important in this time. Ndafise intasho kuri mwebwe, ubutumwa kuri mwebwe budasanzwe muri iki gihe. And I want to be very clear in two specific areas. Kandi ndagomba ndabatahuze neza canke ntomore neza mu buryo bubiri.
Today there is a turbulence and a lot of discussion. muri iyi minsi turi mu bihe by'impari nyinshi no mu gihe cy'igihuhusi And people put accusation on me. kandi abantu bariko baranyagiriza mu buryo budasanzwe. Voilà, uko kwagirizwa kose ivyo vyose vyavuye muri iyi video canke muri ubu butumwa ariko aratanga hariya i Stockholm. Gituma kuza akavuga ibi gusa ngo hariho ivyo banyagiriza ngo sivyo twebwe dushigikiye ibi nibi ivyo ntibimaze. Twaravuze duti umviriza iyo video mwumvirize ubwo butumwa kandi hariho abazi igiswedwa birashoboka ko hariho benshi bacize mu Burundi ariko n'umwungere wa kabiri w'ikiremba ari mu bacize aha murabona ko ari we ariko aragisigura abakozi b'Imana arabasigurira ubu butumwa Pienseho ni classe ariko aravuga kandi akaba aribwo bwakweze intandaro y'ibi vyose abo basigurire wampayinga. Abashimiye cyane gene mwadutumiye kugira ngo tuze kuba hano Och att få dela gemenskapen. kugira ngo dusangire buno bumwe tube kumwe. Det är en stor glädje att få vara tillsammans med er. Umunezero udasanzwe kuba kumwe namwe. Ko ni class yovuga ngo barambeshera gusa ivyo ntibimaze barabanza bumvirize aho vyaturutse muri ubu butumwa yeko aravuga. Voilà muri iyi video niyo mwayisigurirwa muzoheza mumenye yuko bamubeshera canke arukuri. Mbere nce nduga kuvyerekeye ibiriko biraba mw'ishengero rya Pentecote bitanguriye kuri uyu mwungere wa kabiri nyene wo mw'ishengero rya Pentecote ikiremba uyu nako ndababwira yuko borondera akazobasigurira. Mu minsi heze mwarumvise ibintu by'abarchevêque abantu bafise ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru. Ivyo hariho umugwi wavyiyamirije uti ibintu nk'ivyo no muri katolika bitarashikayo byotangurira mu Pentecote. Ivyo mwarumvise ko vyavuzwe n'umwungere wa mbere wa Pentecote y'Ibujumbura. Rero umuntu yohava yiyumvira yuko vyapfuvye mu nzandiko ariko mu bikorwa ari byo kumbure vyatanguye gukora. Intumbero yari uko hoba uburongozi bumwe bushobora gukura canke bukunguruza bugatanga mitasyo kubungere batandukanye. Ivyo rero byaratanguye gushirwa mu ngiro nko mu ndwi zibiri ziheze. Muti vyagenze gute none? Reka maze ndabibutse ko ishengero rya Pentecote ubu risigaye ririmwo imigwi y'abumva ibintu kumwe. Hasigaye hariho umugwi ugizwe n'amamisiyoni 11 n'umugwi ugizwe n'amamisiyoni 4. Ico twokwita G11 na G4. I G11 rero nigomba yuko ho uburongozi bumwe ibitandukanye n'ivya kera. Mu minsi heze rero banditse ikete gukura umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote y'ikiremba. Imvo y'iryo kete yari yahe? Yari iyisubirizwa canke isubirizwa ry'umwungere wa mbere. Reka ndabacishirize ko gatoya kuvyari mw'iryo kete. Nuko bati mushinga ntahe banditse mushinga ntahe aho bari bandikiye nde umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote y'ikiremba ari we Revera Pasteur Eliakimu Nirikana. Bati mushinga ntahe hari inzandiko tugize imisi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi hariko ikidodo c'ishengero hamwe mukandikira amashengero handi mukandikira bungere handi mukandikira umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ahandi mukandikira umwungere ku giti ciwe. Bati twagira tubamenyeshe ibi bikurikira. Ubwa mbere bati wewe nta bubasha ufise bwo kwandikira inzego zarizo zose kw'izina ry'ishengero kuko ari ishengero utarongoye kandi udaserukira n'imbere y'amategeko. Ubwa kabiri wewe ntukirongoye ishengero. Bati turasavye inama nkuru y'ishengero
ko yosenga hagatorwa umwungere wa mbere n'uwa kabiri, bace bahamagara inama nkuru y'abungere barobanuze amavuta. Batariko imbere yuko ivyo vyose vyoba, hoshingwa komite nyobozi fata kibanza kugira ngo birafata mu minwe ibibazo bimwe bimwe, canke assurer la gestion des affaires courantes, canke iyo komite ikaba ijejwe intwaro mfata kibanza. Voilà. Bati abarongoye amasantre nibashireho inama nyobozi ibirakora ibikorwa. Ubwa gatatu bati wewe rero ntuhirahire ngo ube intambamyi y'izi ngingo twavuze. Bati kandi inzandiko zose zibaho wateyeko ikidodo n'imfagusa sanze fe. Birakomeye rero. Nimba yarandikiye umukuru w'igihugu kw'izina ry'ishengero, nimba yarandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kw'izina ry'ishengero, nimba yarandikiye buramatari, nimba yarandikiye abungere bandi, ivyo ni sans effet. Voilà. Ivyo ni mfagusa. Mu kurangiza, copie pour information canke abo babimenyesheje n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, buramatari w'intara ya Bururi, babimenyesheje n'abanyakubahwa abapasitori barongoye amasantre canke uturere. Abateye umukono kuri urwo rwandiko ruhagarika umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba n'aba bakurikira: Revera Pasteur Karenzo Charles, mwungere w'Inyanzarake; Revera Pasteur Rukwiririkanya Onesphore, umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote Kibujumbura; Revera Pasteur Pierre Claver Ngendakumana arongoye ishengero rya Pentecote Gigitega, hamwe na Pasitori Nikora Hakizimana arongoye Sepebu. Ubu rero akaba ari nawe yarungitse iryo kete Ikiremba. Bampeje kuvuga rero nabagize biro ya J11 yuko ibi bisa canke ibi ari ishigwa mu ngiro rya vya bindi vya wa mugu utegerezwa kuba uri hejuru ya bose, aho ushobora kubakura canke ukabunguruza ukabaha imitasyo. Murumva yuko bariko barabishira mu ngiro. Rero mwohava mwibaza muti none itandukaniro ryuko vyahora bikorwa kera nuko biriko birakorwa ubu riri hehe? Mu misi yahera izi mpari zitaraba, izi mpari zibijanye n'uburongozi canke n'amategeko, nta mwungere yashobora gukura uwundi. Umwungere yakugwa n'inama nkuru y'abapasiteri bamutoye, naho nyene yakoze ivyaha bikomeye bimwe bishobora kubuza umuntu kuja ku ruhimbi, muri make bimwe bishobora gutaramura umuntu mw'ishengero. Aha rero umuntu yoca yibaza ati uyu mwungere ko banditse ikete ryo kumukura boba bamuzizije mwene ibi vyaha, canke biyumviye kumukura kubera babona yuko ari intambamyi y'umugambi wabo, nka kumwe k'umwungere wa mbere yahahora atabona kumwe nabo ivyo bariko barakora. Mbega boba bafise ububasha bw'ukura umwungere wa kabiri w'ishengero ryigenga rifise personnalité civile guhera mu 1961? Mu misi heze narababwiye akagani n'impene irivyarira umugabo. Ndaza kukagarukako kumbure hariho abo bagafashe minenegwe, ariko karakomeye cyane. Uko rero Ikiremba bamaze kubona iryo kete, abo badosantre canke abo bapasitori barongoye uburere baciye bagira inama, baca batera ivyatsi ubwo rwandiko rwari rungizwe na J11. Murumva kino gihe bariko barakurana. Voilà.
byumvikana yuko shetani yarabateye, shetani umunezero iriko irawutwara. Hamwe navuga muri ka karirimbo nti kuwa mbere umwami Yesu yaraja arakomanga ku rugi k'umutima wanje, dododododo yugururira cike dusangire. Ubu hamwe umwami Yesu yoza akadodora ku rugi rw'ababungere, yosanga rumeze gute? Nimwibaze namwe abungere bashitse ku rwego bagiranira ibintu nk'ibi, ibintu vyo gukurana kubera batumvikana, kubera bamwe bibaza yuko basumvya igitugu abandi. Ndazi ko ndiko ndavuga ibi urwanko rwogo rutabura nimba rutaza rwaratanguye, ariko muragomba mugira ivyo mugomba vyose, igikuru nuko nzoba ndiko ndababwiza ukuri. Kandi kubakebura si bibi, iri jambo ry'Imana nimwe mwari twigishije, nimwe mwari tureresheje. Ubu rero reka namwe rigaruke ribakebure, ribashire ku murongo. Voilà, ndababajije, hamwe umwami Yesu yoza akinjira akadodora ku nzugi z'imitima yanyu, yosanga bimeze gute? Aha niho nsubira nkababwira nti bagabo, ibi bintu muriko muragira, ibi bintu muriko murinjiramwo, ibi bintu muriko murakorerako, subira mwitsi imitima, murabe yuko atari bibavuna, murabe yuko atari bibasambura, mu gihe kare ishengero ryanyu ryahora rikomeye. Bo reka tuje ku ca gatatu, ari naco ncandangirizako. Izi ngorane ziri mu ishengero rya Pentecote zisigaye zizwi n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ubu arazizi. Rero umukuru w'igihugu yaciye ashinga komite ijejwe kwiga izi ngorane canke ijejwe gutorera umuti izi ngorane. Niko guca rero iyo komite yashinzwe n'umukuru w'igihugu, iyo komite yo muri Ntare yahamagaza izo mpande zibiri, G11 na G4. Baratuma ku inama ya mbere hitaba G4 gusa, G11 irasiba. Iyo komite nyene yashizweho n'umukuru w'igihugu iragira iti reka basi twunguruze isango kugira ngo G11 izokwitabe, nuko wamuhire. Isango rigira kabiri riba rirageze, G11 irasubirira irahira kuja mu nama, G4 niyo yisanze mu nama yonyene. Erega basubira kubatumira mu yindi nama igira gatatu, naho nyene ntibaza, hajayo G4 gusa. Ati ibintu nibiki none? Ntibashigwa, batumako inama igira kane. No mu nama igira kane G11 irarahira kugenda. Ico rero nagomba mvuge niki? Ibi bintu none mwebwe muvyumva gute? Umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze gufata ibintu mu ntoke, agashinga umugwi canke komite ijejwe gukurikirana ivyo bintu, hanyuma iyo komite igatumako aba bantu, ababungere canke uyu mugwi wa G11 bakanka kugenda. Ibi bintu mwobiha insiguro iyahe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugamburukire ababarongoye, mugamburukire abatware, ne batumweko n'abantu canke na komite yashizweho n'umukuru w'igihugu. Aha nimwumva yuko bagavye, aha nimwumva yuko bagambaraye, aha nimwumva yuko kabaye gasuzuguro. Rero umuntu yokwibaza ati none kugira ngo abantu baderezwe n'umukuru w'igihugu, abantu bashizweho n'umukuru w'igihugu bahamagaze aba bantu banke kwitaba, aba bantu bafise inguvu nki, ibaze namwe vrema baguhamagaye muri presidence ukanka kugenda, si rimwe si kabiri si gatatu, inshuro zine ukanka kugenda, aho nta kintu ba wishimikije, aho ibi bintu nta kiri inyuma. Aha rero ni hamwe haca haza ibihangange. Voilà, aba bantu
nta gihangange canke nta bihangange vyoba biri inyuma yabo bibabwira biti irya nama ntimuzoyitabe ntaco muzoba. Voilà, igikuru nuko umugambi wobandanya. Mwebwe murihoza nta ngorane nisanze fe. Niho nabaririmbiye ka karirimbo twahora turirimba mu y'abana ngo gutukana ngo kugambarara no kugambarara birazira yemwe biranuka yemwe kuri twebwe. Aya majambo ari muri izi ndirimbo bayatwigisha turi abana kandi twumva ko ari ukuri. None bikora ku bana gusa, ku bakuze canke ku bungere ntibikora. Bungere kugambarara si icaha. Ubu rero hasigaye hakora rya jambo ngo murumviriza ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Rero umuntu yoca yibaza ati aba bantu bazosubira kwigisha ijambo ngo mugamburukire ababatwara, mugamburukire abarongozi banyu. Izi nyigisho bazosubira kuzigisha kandi tubona yuko aribo bantu ba mbere bariko baragabira, bariko baragambararira abarongozi. Je rero ngaha ndiyumvira ibintu bimaze gushika kuri iyi ntera, ibintu bimaze kuba nk'uko abantu bagatuma ko rimwe kabiri gatatu kane bakanka kugenda. By'ukuri aba bantu baba bari animé de bonne foi, aba bafise les bonnes intentions, baba bipfuza koko kwaya matati canke akajagari kohera mu ishengero rya Pentecote canke haba hariho icinyegeje inyuma yavyo. Andi majambo ayasamayeri y'ukugomba yuko umugambi batanguye bawusozera. Mbega hakoko nta bihangange, nta bantu bakomeye boba bari inyuma y'aba bantu. By'ukuri ibi bintu boba babikoze ku giti cyabo gusa. Inkuru tuzogaruka ko murumva yuko ari kibazo gikomeye, ari ibintu bindengera kabisa. Ibaze namwe gutumwako rimwe kabiri gatatu kane utumwako na presidence ukanga kugenda. Aho ntaco wowe witwaje. Ndababaze namwe aka kabazo naho mutoca munyishura directement, ariko muhana inyishu canke mukadiskiteko nabo muri kumwe. Probability nini yoba yerekana yuko aba bantu bafise umutima wo kugomba yuko aya matati ahera muri Pentecote canke boba bipfuza gushika ku nyungu zabo, za nyungu z'amaronko naho ishengero ryoba ryasambutse. Mwene majambo probability nini yoba yerekana yuko bari mu neza canke bari mu manyanga. Iki kiganiro canke iyi discussion muyigire mwisunze uku izi ncuro bahamagawe hanyuma ntibitabe kandi bahamagawe na presidence. Mwebwe nyene imitima yanyu iza guca ibereka uko mukwiye guhagarara muri bino bihe. Rero kivyashitse muri sepebu abakozi bararenganijwe, eka mbere bakugwa no mu kazi. Abakozi bitwarira sepebu muri sentare yatanga isango kugira ngo ababurana baze baburane. Voilà, Pastori Nikora ntiyigera ahashika, ntiyigera arenguka. Sentare ikunguruza isango kugira ngo azoze rimwe kabiri gatatu kane. Nukuvuga ngo bamwe baburana bagateba bakaruha, amahera akabahererako kandi baravuye no mu kazi. Babimbwiye birambabaza cyane kuko numva arakarenganyo gakomeye cyane, akarenganyo katagira izina. Ivyo twarabashikirije mu rugendo, nico gituma ndababwira nti ibi bintu nabikurikiranye kuva kwitsitso. Bamwe muri aba bakozi bitwaye aho ikibazo kimaze kugira hejuru kikamenyekana,
bahavuye batsinda urubanza, sepebu irabariha, naho hashobora kuba hakiriho n'izindi manza nyinshi zitaraburanishwa. Aha none ibi bintu by'uko bahamagarwa muri perezidansi bakanka kwitaba, nimubona yuko bifitaniye isano n'ibi bintu Pasitori Nikora yakora muri sentare? Mwiyumvire aka kantu, uri kuraburana n'abantu, wewe ufise uburyo bwose, bo nta buryo bafise, baragiye rimwe, baragiye kabiri, baragiye gatatu, aho harimwo abava mu ntara hagati, voilà, kwera batari bakibi Bujumbura baza kuburana, mugabo ukaguma ubazembagiza nk'uko. Ibi bintu mwumva uri nk'umuntu w'umukozi w'Imana uri kurabigira? Ibi bintu mwumva bibereye abantu b'Imana? Rero vyahindukiye, abungere nibo bariko barabigirirwa, voilà. Impene irivyarira umugabo, jewe naguma ntabaza mvuga nti bagabo, inama nkuru ya bungere korana uyu muntu mumuhanure agerageze atunganirize aba bantu bariko bararenganywa muri sentare ntitaba, kandi bigaragara neza yuko bariko bararenganywa. Abungere barihorera, mugabo ubu vyahindukiye, niwo bagezweho ubu, niwe yasubiye kubakinagiza ubu, ariko arabakura. Mana yanje bati impene irivyarira umugabo, ubu muriko murabitahura. Harako njijijemwo, ariko mugume mwiyumvira vya bibazo. Ibintu bariko baragira vy'ukuri vyoba bifise intumbero yo guteza imbere ishengero, canke bigombera gushika kuri ya maronko yabo? Voilà. Ibi mwibuke yuko mwavyumvise muri bwa butumwa uwahoze ari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pantekoti y'Ikiremba yasize avuze. Ibi bintu mwebwe mubona ari aminaga abantu b'Imana? Iyi myifato, ibi bintu vyoba biriko birazana icuka ciza mw'ishengero, canke biriko biratanga ishusho mbi? Uducuti twa Yesu Kristo, nitwihana ivyaha vyose, gutukana, bene ukubesha, no kugambarara birazira, yemwe biranuka, yemwe kuri twe. Mwese musubire mwiyumvire ku majambo ari muri iyi ndirimbo. Ndangize mvuga nti mu gihe cose muzoshigikira ibitari vyo, ikibi, ibitari ukuri, ivyo bizobagarukako mu buryo bumwe canke ubundi. Nabwiye nti ibi bintu muvyitondere, musubire ku rutonde rwa kera. Urutonde rwa kera rwatuma muguma mukomeye, rwatuma mwiyumvanamwo. Mugabo ubu mwebwe nyene ivyo muriko murikwegera biriko bituma musambuka. Ubu bariko bavuga ngo hakuwe uw'Ikiremba. Mw'ishengero ryaronse ubwigenge mu 1961. Ishengero ubu rimaze kwikonforma, rikuzuza ivyo leta isaba. Uwahutse bakavuga ngo bakuye umwungere wa kabiri w'iryo shengero, nimwiyumvire ukuntu bazogira amashengero ari muri urwo runani adafise ivyete nk'ivyo vy'ishengero ry'Ikiremba. Abongereza baravuze ngo wait and see, ngo reka turindire turabe. Ibi ndiko ndababwira uno musi, bamwe muri mwebwe mubona ko ndi umwasi, ariko muzoja kubitahura mubonye biriko birababako. Narabivuze, iyi systeme izotuma umwungere bamukura uko bishakiye, bamunuga iyo bagomvye, ivyo mukaba mubona yuko vyatanguye. Nubu ndasubiye kubabwira nti bagabo, gerageza musubire kuri rwa rutonde rwa kera. Gerageza mwari mukomeye, nivyo umukozi w'Imana wo mugashikanwa
avuga. Nivyo na presidence ibavunira kwa kagohe. Hanyuma rero twebwe tubikize ntibavyemera bakaza kudukoka ngo nimuze mugabo hari ivyari byarabaye mu Kayogoro bavuga ati bagiye guishengero rimwe nko mu Rwanda nko muri Tanzania ntituhavyumva ariko ntibavyemeje. Umuzungu bavuga ko yarahirare ngo bose babizana none nyamuzungu umwe mu ishengero rya Pentecote ry'Uburaya yaravuyemwo bari bamukuye mu yindi ishengero ry'Ababatista. Hanyuma rero avuye muri ngo bavuga ko yoba ari muri abo mu buryo bw'ibanga. None rero ivyo nivyo vyatumye rero baca badukwabo bakadukoka n'ubeje ubundi bandi bantelefona ngo bakwege baze ndakwega ishengero ryo kwega jewe akabazwa ngo jewe nimve muri yo misore ndabigize bago oya jewe navuga yuko Pentecote ko nayisanze ariko yoguma siko simbure ko nakama nakazatsa. Hanyuma rero namba ari ivy'amarongo namba ivy'icubahiro ntavyonzi ariko byo numva byose ni nk'ibiva kwa Satani kuko hari ukuntu umukuru w'igihugu yaduhaye ijambo ry'Imana yatwandikiye baradusomera bari batujejwe kutumviriza byanditswe mu Bakorinto ba mbere 6 ku murongo wa mbere kugeza hajya hepfo uhamara urengana 5 urabe ko hatuvomera nuko hadukengereza. Narahamagaye aba Pastoral bongere baceya ndabarabi ngene amashengero acasanzaye ateye isoni badukengera n'abandi bose bavuze ngo nitwe twara amashengero yemewe ameze neza mu Burundi none tubaye nk'abandi. Nivyo rero twasanze bibabaje cane. Usenga Imana rero Imana usuye ku rutonde rw'abantu b'Imana. Voilà, subira ku rutonde rwa kera, urutonde rw'abantu b'Imana. Murumva yuko ibindi navyo biriko biratuma abantu bitwengera bagira bati mbega mwebwe ubu musike mumeze uko n'ukuntu mwari mukomeye n'ukuntu ishengero rya Pentecote ryavugwa neza. Ubu rero avuga ivyo gusubira ku rutonde niwo muri G4 ubu ari muri bamwe baguma bagenda mu nama z'umukuru w'igihugu mugabo bagenzi babo batagenda. Andavuga abo muri G11. Nivyo twagomba kubabwira rero bazobabarira ngo twebwe twariyomboye nitwe twiyomboye cyane bo biyomboye. Kweko twagumye ku murongo twariko bagakata ngo bagombyene ishengero ribari imwe hose kujye bafate umuntu bamujyana hariya bazungagiza umuntu umva bibanguse. Murumva umuntu bamukura batamukuye bakamuzungagiza bati ja hariya mitasyo garuka. Tubona rero ko ivyo bintu byo kwishengero rimwe mu Rwanda turumva nta simwe muyera barondera. Turumva mu Rwanda n'abayo bararira aho nari ejo bundi kwivuza mu mwaka uheze bararira baraje abakozi b'Imana batari bake bambarira amagogo bafise. Muri Tanzania bahavuye abagore basibimisha ishengero bakubiri hari ishengero ryasigaye ku bya mbere y'abaswetwa ryarirongowe n'undi mwene wacu witwa Stefano Nyanka aje kwitaba Imana niwe yasiganye iryo shengero rero rya itigumu ryasukwayo y'abambere ariko abandi bose basohotse bari basiba amashimishatsi akambara amahereni agamba ku matwi ibintu by'ibipagani. Twaratumye mu nama yacu kujya kubahanura dutuma umwungere ahetse kwitaba Imana wo mu Kiremba n'umwungere w'Inyanzarake yari Yonasi. Hanyuma niyonge ko ariko ntiyabwave Inyanzarake baragenda bashikira wabaserukira ari utwa David Batenzi
mwebwe n'umuze ko twari turazananye cyane kandi ari umukunzi wacu. Hanyuma rero arabaye ati twebwe mutubabare ntimuzoduhebe mugabo twebwe ntacyo tugishobore kubagarura. None rero ivyo nivyo ariko barigana, urumva ishengero ryarapoteye, none riko rapotera tubona. Ndamaze guhamagara abapasiteri batari bake ndabahanura, none rero atemeye bo bemera ko twebwe tujya muri bo nibyo bahamagara, nahigeje bariko barampamagara. Ariko Imana ufashe mudusengere tugume ku byo twamye, naho twoba dusigaye turi ishengero rimwe. Leta twokoma amashi katwemerera kaduha icete cacu, abisohokera bakisohokera. Umuntu wese yazobazwa n'ivyiwe uko barongora, ivyo byose biri imbere y'Imana. Je n'abari Imana nti none ntibigabuye babona ntubazi. Umwaka umwe umukozi w'Imana yaje kumbarira ngo ndamukwegeye, abakirisu bari bahagaritswe hariya muri Kagari. Hanyuma rero basanga ariko turakabara barajya mu gashikana iyo barabari siga ryo rikuru zisiga kuri birembo. Abakirisu bari baje kuri duharura bo mu Kajaga. Hanyuma muramkwegeye none ndakukwegera Imana bahagaritse ivyibwa ibikorwa bitari ngaho. Niye ngaho iwacu twase guhaga twakubye gusenga, ariko hariya muri Kagari barahagara. Tuvenge iyo umuntu w'Imana yizeye ubushobozi bw'Imana, Imana irakora. Kweza n'ubu urabona bakiduhagarika ngo ndeke gusenga, vyari intango twabona amagaragazwa menshi, ariko vyaratunganye. N'ubu mukomeze gusenga bizogenda neza. Icyo ndio twagomba kubabwira. Yego kabisa mushishikare kandi babashimiye. Ejo bundi haraho mwamara iminsi mutaronka kubiba abambere, twavuze ko baba bakwiye kubyandika ubwiza 45 mwebwe mukaba abambere. Mwase kwitereteka, mwase kuba abambere, beroka kuba abambere. Hanyuma rero mbega murashimye Imana. Yego mubandanye musenga Imana ibasubize ku rutonde rw'ukuri, musubize hamwe nk'uko mwamye kandi izobumva. Ukuri kwama guteba ariko kurashika. Ntimwibagire kugira subscribe ku ishure ry'abarundi bose, mufyonde no kuri kakazogera kugira ntihagire icigwa kizobacika. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu rero, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.